umuvugishwa Yesaya yeretswe ibyiza kera, yabonye uhoraho Imana mu rusengero rwiwe, atuwera atuwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe, atuwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe. Abaserafi b'isinzi bari bamukikije, abona umwe asemerera abwira mugenzi we, atuwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe, atuwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe, atuwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe. Baracaririmba batyo natwe mw'isi tuvuge, tutuweruwera niwe rugira byose, atuweruwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe. Twebwe abakiri no mw'isi abera bo mw'ijuru, turafatanije hamwe tutazira uhoraho, tutuweruwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe, tutuweruwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe, tutuweruwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe, tutuweruwera umwami nyen'ingabo, isi yose yuzuyemo icubahiro ciwe. Haleluya, amen, haleluya, amen. Imana yacu ni nziza, amen. Tugiye neza kubona kino gitondo, gitondo cyo kubona ubwiza bwayo, gitondo turiho duhumeka, hariho benshi bitakunze, kandi gitondo turi mu ngoro yayo. Imana yacu nihabwe icubahiro, amen. Muririmbyi yararirimbye neza aravuga ngo uhoraho Imana ari mu rusengero rwayo, haleluya, amen. Uhoraho Imana ari mu rusengero rwayo, n'ubu iri hano mu rusengero rwayo, kugira ngo igire iki? Kugira ngo yakire amashimwe yawe, kugira ngo yakire amashimwe yanje, kugira ngo yakire amashimwe y'igihugu, yakire amashimwe y'ingo n'imiryango, yakire amashimwe y'igisagara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho yibera mu mashimwe yayo, haleluya, amen. Ndaguhaye ikaze rero wowe waje kugira ngo utange ayo mashimwe, nongera guha ikaze abaza kudukurikirana cyangwa ariko baradukurikirana kuri Service Nishimpaye TV live, namwe turabahaye ikaze kugira ngo twifatanye mu kuzamukana aya mashimwe imbere y'Imana. Tudatebeje rero wagira ubuntu bwo kubana natwe muri kino gikorane ciza kidasanzwe, reka twiragize Imana. Ndagusaba aho uzamura amaboko, uzamure n'ijwi ushima Imana yawe. Data mwiza mu izina rya Yesu, turagushimiye ko waduhaye igitondo ciza, turagushimiye ko dushikanye kuri uyu munsi. Hariho benshi batawubonye, indwi yari nini cyane, twahuye n'ibigeragezo, imiyaga yari myinshi, isuri ryarasubiranije, ariko waradutabaye, wadufashe ukuboko, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Reka mwami wakire amashimwe, wakire intsinzi, niwakire mwami Imana dushika hejuru, niwakire icubahiro
cyubahiro cyacu tuvuge ngo uruwera mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. twifatanye n'abera bo Reka mu Yesu ijuru Kristo tuvuge ngo tuvuge ngo uruwera urakoze. uruwera Reka tuvuge ngo wadukoreye urakoze. ibikomeye isi Hariyo itari benshi bagiye kudukorera, kuryama mu ijoro. wadukoreye ibikomeye Data abambaye batarabisha uburyo batari bwo kubyuka mu kudukorera, gitondo cy'uno wadukoreye munsi. ibikomeye Hariyo ababyeyi n'abandi bacu bazutse batari bari kudukorera, data bari muri wadukoreye ya ibikomeye, reanimation. ndetse n'abadukunda Abandi batari bisanze kudukorera. data mu bitaro None iyi saha bitandukanye. turagushimiye bavuze ngo Mwami, Mana turavuze ngo nushimwe, urakoze. bavuze ngo Yesu nushigwe Mwami, hejuru, cyubahiro. bafise ngo yatwagiriza atuveko, twibuke ko turi imbere ya papa, tunezerwe, dutambe dutarike, twigine kuko Amen. twaha wundi munsi mushasha. Amen. Haleluya. Mwabwe icyubahiro Mwami Ngwino Imana. twinjire muri ayo maraso ya Yesu. Mu Haleluya. maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho nirira, mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho nirira, wanyishuriye ya myenda yose, wahanaguye icyaha cyanjye, maze wugurura amajuru, uncira inzira, mbona kwinjira, wanyishuriye ya myenda yose, wahanaguye icyaha cyanjye, maze wugurura amajuru, uncira inzira, mbona kwinjira, ntacomora mu rukundo cyangwa isezerano ryawe, icyo wavuze nikiva, ona isi yose yona, ntacomora mu rukundo cyangwa isezerano ryawe, icyo wavuze nikiva, ona isi yose yova, amasezerano yawe ntidukirirwa kugira neza, kugira neza, ntacomora mu rukundo cyangwa isezerano ryawe, icyo wavuze nikiva, ona isi yose yona, ntacomora mu rukundo cyangwa isezerano ryawe, icyo wavuze nikiva, ona isi yose yova, kugira neza, kugira neza. Kugira neza Mana yacu nziza, uri Imana wowe udukura ugira kw'ibyaha, neza Mwami, wowe ugira udukura neza ko Data. agasengwa n'amarabaga,
ugira wewe neza udukura Mana. kw'injebejebe, wewe Ugira udukura neza, mu Data. ijwi ryo mu mutima ritwagiriza, Ugira wewe neza, udukura ko Mana. amazina abana b'abantu baduhaye, wewe udukura ko amazina Satani yaduhaye, ugira neza, wewe udukura mu muruho w'isi, ugira neza, wewe udushira mu munezero wawe, ugira neza. Nico gituma umuririmbyi yaririmbye neza ngo ntaconkura mu rukundo canke isezerano ryayo. Oh, iyo Mana igira neza. Haleluya. Natwe turavuze ngo ntakiriho codukura mu rukundo rwawe, kandi ntakiriho codukura mu isezerano ryawe. Ico wanditse waracanditse, waranditse ko turi abana b'Imana, niko turi. Haleluya. Waranditse ko turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, Haleluya. niko biri, nta Oh, kizobikuraho. haleluya. Cyo gituma uyu munsi tuguwe neza kuba mu bwiza bwawe, mu nyonga zawe. Oh, haleluya. Twegere Mana, abaje bagwaye bakize, abaje bihebuye bareme, abaje bafise ibibazo batabawe. Yesu, aha nyene niho tugomba kutwiyerekera, kuko wavuze ngo muze mwese abarusha n'abaremerewe, kuri jewe ndabaruhurira. Aha hari abaje barushe, hari abaje bagwaye, aha hari abaje bihebuye, hari abafise ibibazo bakeneye inyishu, kandi ngo ni wowe nyishu y'ibibazo byose. Ndakwinginze rero ubwo twarengeye byose tukaza, nawe utwegere. Wavuze ngo nitwatera intambwe kimwe tukugana, nawe uzotera izisigaye zose utwegera, kugira ngo udukorere nk'umuvyeyi akorera umwana, utubere inyishu y'ivyacu byose. Hanyuma natwe tunezerwe, tuguha amashimwe ubereye, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze twizeye ko bikoreze. Amen. Dukomere amashyi Imana tuyinezererewe, ko nayo yatugiriye neza ikatunezerererwa. Haleluya. Amen. Isezerano ry'Imana rishitse riraryoha cyane. Oh, uyu munsi numva hari umunezero mu mutima wanje. Uyu munsi numva hari amashimwe ariko aradutubiza muri jewe, kuko hari ikintu kidasanzwe Imana yaje kudukorera uyu munsi. Cyo gituma wowe waje hano uri umuhirwe, nawe uriko uradukurikirana uri umuhirwe cyane. Haleluya. Amen. Kandi tudatebeje, tudatwaye umwanya, reka twinjire muri bwa bwiza bw'Imana nyene, twinjire muri ruwanje ya adoration, wifatanye nanje. Duhejeje duca dutanga ishikanwa, duhejeje gutanga ishikanwa duce twumva ijambo ry'Imana. Ntusamare, Satani ntakubwire ngo ibi n'ibi twaje kwiyegurira Imana. Inyishu yawe iri hano, igitangaza cawe kiri hano, hari umuntu hano igitangaza kiriko kirarondera mu izina rya Yesu. Amen. Sinibwira ko nakumenye, sinibwira ko nashize, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niho shaka kwama. Sinibwira ko nakumenye, oya, sinibwira ko nashize, umutima wanje urondera wewe gusa, mu mahema yawe niho shaka kwama. Mpishurira uwawe mutima mwami, mfise inyota yo kukumenya rwose. Mpishurira uwawe mutima mwami, mfise inyota yo kukumenya rwose. Menya inkomezi zawe, menya urukundo nkunda, menya icyatumye umfira ukanyiguraho. Menya inkomezi zawe, menya urukundo nkunda, menya icyatumye umfira ukanyigura. Yesu,
inzira. Uyu mwami aje kudushiriraho inzira. Umwami aje kudushiriraho inzira twese. Areba kuraho ntabasha kubona, nzohora mwizigira. Araje gushira inzira. Araje gushira inzira. Areba kuraho ntabasha kubona, nzohora mwizigira. Shuka Bwana, shuka Bwana na uwezo wako, ushuke na nguvu zako, shuka na mamlaka yako Bwana. Ututembelee Bwana, Bwana ututembelee. Baba yetu ushuke kwa siku ya leo, tunahitaji ushuke Jehova. Shuka Bwana kwa uwezo na nguvu. Shuka Bwana na nguvu zako, ututembelee Bwana. Shuka. Wastahili Jehova, wastahili Bwana, wastahili Baba, wastahili Jehova. Uliubeba mzigo wangu, niokolewe. Wastahili Jehova, wewe ni mwema. Wastahili Bwana, wastahili Bwana. Ulikufa msalabani niokolewe. Wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Ulikufa msalabani niokolewe. Wastahili Bwana. Urabereye Mana yacu, wewe mwami, wewe wemeye guhaha, uraberewe, urabereye, ugahinduka umuntu. Haleluya. Wahebye umwana bwawe, amashimwe mwana. Ufata tati yanjye y'umwana w'umuntu. Urupfu yari gupfa w'agashinyaguro k'umusaraba kugira ngo jewe ncungurwe, wikoreye imitwaro yanjye kugira ngo jewe ntigegenge. Uyu munsi ndamahoro, uyu munsi nguwe neza, uyu munsi nta kibazo mfise, ubwo byose wabirangije ku musaraba. Waravuze mu byo gucungura umwana w'umuntu, byose birarangiye. Warakoze Yesu, urakwiye gushimwa. Reka tugutazire, reka tukuririmbe, reka tukuvuge. Nta wundi yari gukora nk'abijya wadukoreye, nta wundi yari kudupfira. Urupfu nka ruriya rw'agashinyaguro, ni wewe wenyene, ni wewe wenyene tuzotarikira amaboko, ni wewe wenyene tuzofukamira, ni wewe wenyene tuzoshima, ni wewe wenyene tuzovuga, ni wewe mwami, ni wewe data, ni wewe
nta wundi atari wewe. Urabereye mu buzima bwacu, uraberewe mu ngo zacu, urabereye mu bikorwa dukora, urabereye mu bikorwa by'amaboko yacu, urabereye mu gisagara cyacu, urabereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, urabereye ku mugabane wacu wa Afurika, urabereye mu isi yose, urabereye amashimwe yose, urabereye gufukamigwa, urabereye gutazigwa, urabereye kuririmbigwa. Ijambo ryawe riravuga neza ngo amavi yose azofukama, ngo kandi indimi zose zizatura ko Yesu ari umwami. Urabereye kwaturirwa kuri umwami, urabereye gufukamigwa, urabereye guhimbazwa. Isi yose niririmbe, ibyaremwe byose biguhimbaze. Mu ijuru bavuze impundu, mu isi dutayaye, bimenyekane hose watayindi Imana ihwanye nawe. Urakoze mwami. Mwanya nk'uyu tugiye gutanga amashikanwa, twifatanya n'ikimazi watanze Yesu. Iyo tubyibutse twumva tworirimba, twumva twotamba, twotarika, kuko watanze ikimazi atawundi yari kuronka. Natwe iyo tubyibutse twifatanya nawe, tuvuga ngo Yesu ndibutse ikimazi watanze imbere ya data ku bwanje kugira ngo ncungurwe. None umuntu wese aza kubikora nk'uko, akagira icyo agutangiye. Niyagutangira amahera uyakire, niyatanga indirimbo zo mu mutima wawe uzakire, niyavuga ijambo rimwe gusa ati ndagushimiye, ngo ijambo ryawe rivuga ngo si feza si zahabu ukeneye, ngo si n'ibimazi byoshejwe cyangwa bituriwe. Oya, ngo ari gushaka umutima umenetse, uri bukumenekere muri kano kanya wese, umwakirire ikimazi ciwe cyo kumeneka. Uri buvuga ati ndahevye ibyaha byanje byo, ndahevye ibyo nahora ngendamo, kuko niyo uzi igikorwa Yesu yakoze, niyo uzi urupfu yapfuye ku rwanje, n'uwo nawe umwakirire uzobukoze. Ahasigaye Imana uduhezagire, kuko wavuze ngo gutanga kuzana umugisha kurusha guhabwa. Uri butange wese umuhezagire, aba hafi abakuru umuhezagire, kandi kirushirije uzo wagure kino gikorwa mu izina rya Yesu bishike ku bantu benshi. Ahasigaye mwami, tugomba twinjire no mu mwanya w'ijambo. Bana natwe uvugane natwe, utugire inama, uduhanure, udukorere ibitangaza, utugire abadasanzwe, uduhindure natire, utuvane muri natire imene, utwinjize muri natire divine. Ko watugize abasitwaye n'abasitwayene b'ijuru, tube muri ubwo bwiza, tugendere muri ayo mavuta. Aka kanya twumve tuguwe neza, tutakiri hano mu bisi, ariko turiko turatayaye imbere ya Papa. Muri bya birimba Yesu yadushikanamo mu ijuru. Hamwe Paulo yandikira abanyefeso ati yarazutse ntakiri mu mva, kandi kirusha byose ari hejuru, ari mu ijuru yo hejuru uburyo bwa data, kandi namwe yabazamuranye nawe, mwazuranywe nawe, ubu mwisharanye nawe mu ijuru ku Mana. Aho niho tugomba kugerera muri kano kanya turi mu ijambo ryawe, kugira ngo twumve ko tuguwe neza. Kuba muri wewe biduhereje akayaga keza, biduhaye ubuzima bwiza, biduhaye kubohoka, biduhaye kwidegembya, biduhaye amahoro menshi, biduhaye umunezero isi itoduha. Kuba imbere yawe twumva tuguwe neza, twumva dufashijwe, twumva twuzuye. Mu izina rya Yesu ubikoreye kwesha icyubahiro. Amen. 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 Tugomba gutangira Imana ishikanwa. Abari hafi turatanze twibuka ikimazi Yesu yatanze, data akagishima, akavuga ngo ndanezerewe kandi ndahari ubwoko bwanje. Nawe utari hafi uremerewe kurungika ucishije kuri imikashi kuri ya nimero 62-66-29-39 nk'uko mubibona cyangwa muza kubibona kuri iyo ekara. Imana ibaha umugisha, aho mukuye hongererezwe, aho mwakuye hagwizwe, ibigega byanyu bibe mu musesekara, ibikorwa by'amaboko yanyu bibone umugisha. Imana ihezagire intambuko zanyu, ibahezagire musohoka, ibahezagire mwinjira, kandi ibyo mukora byose n'ibyo mukora ko byose birabera umugisha mu izina rya Yesu. Ubu rero tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ndaguhaye ikaze wewe Yesu yagiriye neza agatumira ubudasanzwe muri kano kanya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye gusoma
mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 turahera ku murongo wa mbere tumanuke gushika ku murongo wa 28 ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo kuza kwa Mpwemu Yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja kumwe. Bose buzuzwa Mpwemu Yera batangura kuvuga izindi ndimi. Oh, haleluya. Uko Mpwemu abahaye kuzivuga. I Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi barajoregwa. Oh, haleluya. Kuko umuntu wese yumvise ururimi rwabo baruvuga. Barumigwa bose baratangara bati, mbega aba bose bavuga s'abanyagalilaya? Kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Turabapariti n'abamedi n'aberamiti n'abamenye i Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu bihugu vy'i Libuwa bihereranye ni Kureni n'ab'i Roma bagerereye ino. Abayuda bo n'abatoye idini yabo, Abakirete n'Abarabo tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana. Oh, haleluya. Bose barumigwa barazazanirwa barabazanya bati, ibi ni biki? Ariko abandi barabanegura bati, baborewe igisama. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababi Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira. Oh, haleluya. Kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi. Ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli ati, bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize ngo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko Mpwemu wanje bavugishwe nanje. Nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso n'umuriro no gufunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduke amaraso hataraza uwo munsi mukuru urangiranwa w'Uhoraho. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Oh, haleluya. Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumve aya majambo. Yesu Umunyanazareti, umuntu Imana yashimagirishije kuri mwebwe ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso ivy'Imana yamukoresheje hagati yanyu, nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigabiye, yikomvomvoye ibimenye bitari bwabe, mumubambirisha amaboko y'abagarariji muramwica. Ariko Imana yaramuzuye ibohoye ibise by'urupfu, kuko bitashobotse ko rumugumya. Kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye Uhoraho imbere yanje iminsi yose, kuko ari buryo bwanje ngo sinyiganyige. Nico gituma umutima wanje uhimbarwa, ururimi rwanje rukanezerwa, kandi
n'umubiri wanje uzoba nko mu gikari wizigiye ibizoba, kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi uzotanga uwera wawe ngo azabore. Wamenyesheje inzira n'ubugingo, mu nyonga hawe uzohanyuzurisha akanyamuneza. Amen. Amen. Oh, haleluya, Imana ntihabwe icyubahiro cyane. Amen. Uyu munsi uhora haje gutembagaza agasuzuguro kawe. Amen. Narimwiye umuntu umwe yiteguye ngo uyu munsi uhora haraje gutembagaza agasuzuguro kawe. Amen. Haleluya. Amen. Muri iyi si hari ibintu byinshi bituma abera b'Imana baja mu gasuzuguro. Nibisa, hari bamwe basuzuguzwa nuko ibyo bari bafise byabavuyeko. Hari abandi basuzuguzwa nuko babakunda babahemukiye. Hari n'abandi basuzuguzwa ndetse nuko nabo bahora bakunda babavuyeko. Hari abasuzuguzwa nuko batabyaye ngo barondoke kandi baragize mariage. Hari abasuzuguzwa nuko bafise amasezerano yo kurongorwa ariko ntibarongorwe. Oh, Imana dutabare cyane. Amen. Hari abasuzuguzwa nuko bagira ubuntu bwo kuronka akazi ariko bakagakugwamo nk'imbwa. Imana idufashe. Amen. Hari abasuzugurwa nuko bize amashuri menshi kandi azimvye cyane ariko bakabura akazi. Imana dutabare. Amen. Hari abasuzuguzwa nuko bagwanye ibigwara badashobora no kuvuga kandi bafise amafaranga yose yava akagera, mugabo ayo mafaranga ntiyagira icyo bamarira. Oh, Imana idufashe cyane. Amen. Abasuzuguzwa nuko urudandaza rwabo rwaduze ruraduga, hanyuma bagira gute? Babona birahomvye bati karabaye. Imana dutabare. Amen. Ariko hamwe n'ivyo byose, amen. Amen. Hamwe n'ivyo byose hari Imana ije gutembagaza agasuzuguro. Amen. Hari Imana ije gutembagaza agasuzuguro kawe uyu munsi. Nje kubwira aba bavyeyi imitima yabo yari mu gusaba kubera agasuzuguro k'abana babo, kuko bavuga ati none naravyaye abana banje baranduye, sumbwa n'ubutavyaye. Oya, hari Imana ije gutembagaza agasuzuguro mu rugo rwawe kugira ngo wongere uririmbe. Amen. Haleluya. Amen. Iyi si turimo nta kindi jejwe atari ukudukandagira idusubiza hasi. Iyo tuvutse tukagirirwa Imana inda ntizikoroke, iyi si gumigwana n'abakozi bayo. Haleluya. Na Satani n'ingabo ziwe batiyonda ko bayisamye ntibazoyivyara. Imana iduhaye insinzi tukavuka rero. Ati baravutse ntibazodukurana. Bakura naho ntaco bazovamo. Oh, biga amashuri bakayamara nta kazi bazoronka. Bakaronka naho nta mapromotion bazoronka. Bayaronka ati no bazobivamo tu. Bagira gutya ati no nibikunda dutegerezwa kubakura muri ibyo bibanza bagiye. Mwene data, naho ucokurigura mene ku mutwe nturi wenyene, biruzuye hirya no hino. Uzunguruse abatunzi bararira, abakene bararira, abize bararira, abatize bararira, abazungu bararira, abirabure rekolonizatere bararira, abakoronijwe bakarira. Nakubwira ngo abafise urukoba gwera bararira namugwi. Umuntu wese arafise ikimushira kwa gasuzuguro akiri muri yisi. Imana dutabara. Amen. Ariko naje kukubwira ngo izi ntumwa za Yesu Kristo n'abigishwa biwe nabo bari bashiye muri ivyo bihesha. Uziko bari barahevye ivyabo, bava mu mihani wabo, baheba ubuzi, abandi baheba ibikorwa bahora bakora, baheba imiryango, baheba abagore beza, baheba abana meza, baheba abavyeyi, baheba amatungo, baheba ibintu vyose bakurikira Yesu. Haleluya. Amen. Nibuka ikibazo ciza Petero amubaje, none twe twahevye byose tukagukurikira tuzoduhemba iki? Yesu arabishuye ati ndababwije ukuri, nawe wahevye byose akankurikira atazobura kubishumbushwa 100% hano ku isi n'ubugingo udashira mu ijuru. Bagira motivation kumukurikira. Mu nzira babona ibitangaza byinshi, babona utwumiza. Mu nzira avura abagwaye, azura abapfuye, akiza imibembe, abantu bose bari bafise ibibazo. Umuntu wese yagira ubuntu bwo kumukorako no kumushikira. Ikibazo ciwe cyaje gikemuka. Abigishwa baratangura kuvuga bati yo twarashitse. Hewe nari iryo juru ryo badatete gatoyi. Ubuzima tubayeho ateshe tubuze urahagije. Haleluya. Umunsi umwe Petero baramujwingirije bamubwira ati ntuva ngaho udatanze ikori.
yari bwigera abona Yesu atanga ikori yibaza ati bitete ibyo by'ikori nibyo ngaha mu isi jewe umwami wenda kwa Yesu aterega nagutanze wantanze gute ati bambajije ngo umwigisha waratanga ikori nababwira ngo araritanga nyene ati none rega nta kidasanzwe wavuze nanje ndaritanga ndagenda ku kiyaga haleluya ufata urufi ubanza gufata ugwasamike mu kanwa ukuri amadenari ugende witangira ikori nanje untangire Petero ati wa mugabo si umutunzi gusa ubutunzi bwiwe bubikwa no mu kiyaga haleluya amen ingodo ya Yesu no mu kiyaga niyiri mu mafi biramurengera araryoherwa bimutera kubandanya urugendo ariko we ntiyarazi ko imbere hariyo nankana Imana itabara buriya mu buzima bwacu dukwiye kwamba twitega ko nankana izoza uko vyomera kose uko nayo yaraduza araryoherwa nankana ntiyaretse kuza Imana idufashe cyane igihe cy'ibintu byose bigenda bikamuvako agakorwa n'isoni agasuzuguro kakamuza ko abari kumuremesha bakamutuka yewe Yobu emera ivyaha naho wavuze kuri umugororotsi nta muntu n'umwe adakora ivyaha mw'isi umugore ati uranukiye vumupfa tuka Imana ufe umveko yewe Yobu ndashima Imana itembagaza agasuzuguro haleluya yaraje atembagaza agasuzuguro ka Yobu imushumbushi kabiri iretangabo kabiri ibyo yari yatakaje byose haleluya uyu munsi hari umuntu Imana ije gutembagaza agasuzuguro amen ndavuga ngo uyu munsi hari umuntu Imana ije gutembagaza agasuzuguro kiwe haleluya izi ndumwe nazo nyene zagize gutya zisanga ziri imbere y'ikibazo wa mwami bari barakurikiye wa mwami bari barizeye bazoronkamwo byose no mw'isi ijana ku ijana bakaronka n'ubugingo budashira mu ijuru nguyo baza babona baramufasha abanyabwoba barashwiragira barate barahunga ati hewe ko bamufashe bigakunda bya bindi ntibizoshika baranyegera Petero arigumye aramusezanira ngo ntituzovana sinzokuva ko naho uzoburiye no mugasho tuzozi Yesu ati reka Petero reka mukanya ingoga itarabikuza umaze kunyihakana kabiri keka ntibishoboka jewe ntabwo uravuga ubu mukanya gatoya ngo kirabika yo Petero asanga yamaze kumwihakana kabiri kandi cyari kibabaje yariko aramwihakana ariko arabazwa nande ariko arabazwa n'inshoreke utwogeranya n'umuyaya wa kino gihe Petero wa mukunzi wa Yesu aravuga ngo nukuri sindamuzi aramwihakana Imana dutabare cyane agasuzuguro kaba karinjiye no kuri Petero abigishwa bamwe bataye barahura na Petero yarasigaye nawe aramwihakana agasuzuguro kaba kagize gute kaba karinjiye haleluya amen Yesu arabandanya urugendo amaze kurubandanya agera no kurupfusha abantu baguma bibaza toya ujya ntapfa umuntu yazuye abandi ujya ntapfa bagize gutya baza babona aragiye ku musaraba aravyemeye baramubambye imisumari mu maboko mu maguru aravyemeye araboroze umuntu twari twarizigiye mu nyuma ati birarangiye babona arashikanye ati karabaye wa muntu yatubwira ko ari umwana w'Imana ari Imana nitwigeze twiyumvira ko azopfa ibara riraguye baratemaguza barahunga ariko agenda ikuzima akora igikorwa arangije avayo arabasanga umwe wese yagiye haleluya amen abasanga umwe wese yagiye arabiyereka arabaremesha amaze kubaremesha arabasezeranira avuga ngo isezerano abaha isezerano Imana ihabwa icyubahiro abahaye isezerano aravuga ati mugende mwese mukorane duhurire i Galilaya na Petero ubwo yanyihakana mu mubwire amen bashitseyo arabasengera ababwira ibigiye kuba ababwira ko agiye mu ijuru kubategurira habo ariko abasaba ngo bagumeho i Yerusalemu iminsi 10 haleluya iminsi 10 bari barindiriye isezerano ry'umwami azusa agiye mu ijuru barihangana bararindira iminsi 10 bari barashwiragiye baregerana barasubira baraterana intege barasubira bararema barasenga ngo ku munsi ugira 10 rero ngo hazi igihinda kivuye mu ijuru haleluya ngo mpwemu yera amanuka mu birimi by'umuriro
ababonekera bose umwe wese amwiyereka kw'ikimenyetso. Imana ihabwa icyubahiro. Bose buzuzwa mpwemu yera. Umviriza rero, iyo agasuzuguro gatanguye kugira gute kuvaho, ibintu birahinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Jewe nibaza ko bamwe baguma bibaza ati sha reka turindire none iyi minsi 10 ubwo kwera zoza, ubwo kwera isezerano rizoza, reka turindire. Rije bararyohewe buzura mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi. Haleluya. Amen. Iyo agasuzuguro gatembagaye mwene data n'ururimi rusha ruhinduka. Amen. Amen. Abantu bavuga ngo ruri gusaba Galilaya. None bavuga n'indimi ziwashiroma barazivuga. Haleluya. N'izabarabu barazivuga bazimenye gute? Ndakubwije ukuri. Haleluya. Hari uwo bari barabwiye ngo avuga ururimi rumwe rw'ikirundi ngo nk'impene. Nakubwira ngo agasuzuguro gatembagaye uzovuga indimi z'icyongereza utazize. Amen, 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 amen. Oh, haleluya. Amen. Utacize. Icyongereza cyo. Amen, amen. 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 Kuko agasuzuguro gatembagaye haza ibintu bishasha. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Kamaze gutembagara abantu baruzuzwa, baravugishwa bati ibi nibiki. Babandi bahora bariko barabanebagura ngo banyoye iki ngo rusama wa saa 3 y'igitondo barazazanirwa bati ibi nibiki yewe nibiki ariko rusama ni isezerano bari barindiriye ryageze gute yabashize. Haleluya. Bene data ndakubwira ngo agasuzuguro kawe gatembagaye ryasezerano risharishika mu izina rya Yesu. Amen. Kandi nta kindi Yesu yantumye kukubwira. Yantumye kugira ngo uyu munsi agasuzuguro kawe karatembagajwe kugira ngo winjire mu isezerano ryawe. Amen. 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 Oh, haleluya. Mwene data isezerano rishitse, ivyahora ari umubabaro bihinduka umunezero. Isezerano ryarashitse kuri Hana. Yari yarazengerejwe na Penina. Ya. Atumye umwana we ngo vyara wawe. Yamarira yishwana nabi n'umugabo kandi yamukunda cyane kugeza aho yahivye byose aduga ishiro, ariko agasuzuguro karamusangayo n'umuherezi mukuru nawe amubwira ngo waborewe, ariko iziterme zo kuborerwa Imana zidutabare mu rushengero. Haleluya. Amen. Intumwa n'abigishwa buzuye mpwemu yera aba basinebagura ngo baborewe. Nahana yiyuzuriye umwoba ariko arasenga, umuherezi mukuru ngo yaborewe. Imana idukure kwako gasuzuguro ko kuborerwa mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Arahagarara avuga ati sinaborewe kuko sindi umugore w'ingeso mbi, ariko niko ndasuka amajejwe imbere y'Imana, amajejwe yanje imbere y'Imana kuko mfise umubabaro. Yo, haleluya. Amen. Gasuzuguro kaba karatembagaye, umuhereza ati genda kandi wari yagukoresha umutima wawe ushaka. Abaragiye ashararo Samuel. Haleluya. Amen. Agasuzuguro kawe uyu munsi gatembagaye, Samuel ashaza mw'izina rya Yesu. Wowe bahora bita ingumba ugiye kuba nyina wabo, ugiye kuba nyina wanje, ugiye kuba mama bawiri, ugiye kuba mama bade. Haleluya. Ugiye kuba nyina w'abana benshi. Gasuzuguro kawe uyu munsi gatembagajwe, bari barakwise ngo uri mayibobo, ntugira abavyeyi, ntugira inshuti n'abagenzi, ntugira nahuba, ariko ndakubwira ngo izina ryawe rizohinduka patro. Oh, haleluya. Zorurengana bavuga ngo boss. Haleluya. Patrone nagize mwaramusi bakubita isaruti. Haleluya. Kuko Yesu yatembagaje agasuzuguro wahoraho. Haleluya. Ndaje kubwira umuntu yahora yitwa maraya kandi byari bizwi byarakwiragijwe ahantu hose. Haleluya. Yesu atembagaje agasuzuguro, uwahora ari maraya ahinduka marayika. Amen. Ndavyibuka wa mugore yavuganira na Yesu ku kidengera, abantu bose bari bazi ko ari maraya kuko yari afise abagabo barenga 5. Haleluya. Yesu aramubwira ati zana umugabo wawe, ati nawe ufise tuvuze koko n'uwo mwararanye si gwawe. Haleluya. Amen. Ati mbonye umugabo azi ivyanje byose, ati ndindira gato. Agasuzuguro karatembagara sha ashayiruka mu gisagara, hamagara igisagara cyose. Yesu yanzikaho ababwira ubutumwa, barakizwa baja kuvuga inkuru nziza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yagasuzuguro gatembagaye, wahora ari maraya hinduka marayika, nahinduka marayika gusa abantu muvuga butumwa, abantu muvuga inkuru nziza mu izina rya Yesu. Rabasakare yasa. Umva, yagasuzuguro gatembagaye, wahora ari umushomeri atagira akazi,
haleluya. Niwe ahereza ubuzi abandi, vuga ngo mwina. Amen. Ahereza ubuzi abandi. Ni wewe Imana yantumye ko muje gutembagaza agasuzuguro kawe kugira ngo no munsi nayivuze kuvuga ngo wa mushomeri oya bavye wa mupatro akoresha abakozi 1000. Haleluya. Wewe wahora wibaza ngo umuyaya usuzuguritse, Imana idufashe cyane. Agasuzuguro kawe gatembagaye no munsi ukaba nka Esther wisanga umwamikazi mu kirimba bavashiti batawe hanze nabo bashika intebe. Haleluya. Amen. Ni kuvuga babazamu ba Mordekai basuzugurwa bakabasurira kw'ivumbi hariya kw'irembo. Uyu munsi agasuzuguro kawe gatembagaye. Baragutambagiza we. Haleluya. Kandi gitangaje wewe Mordekai wahora usuzugurwa, wari waciriwe n'ubanza bwo gupfa n'igiti cyo kubambwa ko cyari cyambarizwe. Umva ndakuzaniye inkuru nziza ngo ntugipfuye ko agasuzuguro kawe katembagaye, ahubwo waragiye kukumanika, niwagiye kugutambagiza. Niwazanye ifarasi. Haleluya. Amen. Niwaje kuyikurizako. Niwaje kuguhindurira umwambaro. Niwagomba gukwiragiza igisagara cyose. Haleluya. Niwaje kugutambagiza aho bari baragusebeje. Haleluya. Uko agasuzuguro gatembagaye ni winjire mu mugabane wawe wo kuganza mu izina rya Yesu. Nje kuvugana na Kavantara yari yaraseserejwe mu gihugu kitari ikiwabo. Ubona ko muri no minsi ibyo Kavantara byatuyobeye. Haleluya. Oya, hari Imana ihindura Kavantara ikamugira guverineri wo muri icyo gihugu, ikamugira premier ministre wo muri niba utabizi neza genda ubaze umugabo yitwa Yosefu nyene byagenze. Genda ubaze na Daniyeli nyene byagenze. Haleluya. Babaye abagaza mu bihugu bitari iby'iwabo. Imana ishimwe cyane. Amen. Sinorangiza navuze kuri babakobwa bari bafite amasezerano yo kurongorwa. Haleluya. Bari barabwiwe muri 2024 ngo ntizohera batarongowe, ariko yaraheze marahezima ntibanarongorwa. Ubu basigaye babita bamusigara, ntibabasigaye batinya kuja mw'ibarabara. Oya, kuja mw'ibarabara wipodore neza, wambare wisige, ubegwe. Haleluya. Amen. Hari uhoraho aje gutembagaza agasuzuguro kawe. Haleluya. Kugira ngo uyu munsi winjire mu isezerano. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Iyo agasuzuguro gatembagaye isezerano rishajuguruka mu izina rya Yesu. Amen. Rije kuguruka kuri wowe wageragejwe. Umviriza neza. Isezerano rije kuguruka kuri wowe wageragejwe hanyuma ukanesha. Amen. Haleluya. Kuri wowe wageragejwe hanyuma ukihangana ugatsinda ibigeragezo mu izina rya Yesu. Amen. Ahasi niko navuga babandi babanye 2024 ivuyemo bagasha bigemura bagasha bashikira. Oya, mvuga babandi bagumye ku isezerano bakemera agasuzuguro. Abo ni Imana ije gukura kwa gasuzuguro n'agatenge. Haleluya. Ko bagumye ku Mana, ko wari ngumba mugabo ukaguma ku Mana, ko wari umushomeri mugabo ukaguma ku Mana, ko watutswe watawe hanze muri mayibo bari kukaguma ku Mana. Araje gushira inzira. Amen. Wabona kuri ibyo udashobora kubona, araje gushira inzira kandi agutangaze mu izina rya Yesu. Amen. Intumwa zararengewe zibonye umwami bamutwaye, ntibamutwara gusa baramukubita baramutonagura, ahamagara se wiwe, se we arahora niyamutabara bati karabaye. Aja arapfa ku musaraba, arapfa arahamwa ati bararira buri natwe baratwica. Imana idufashe cyane. Ariko bararemye ako gasuzuguro, barasubira bariyunga, barakorana, bemera kuguma ahantu hamwe iminsi 10. Byari bigoye. Iminsi 10 bari kugira ubwoba bati baratwica. Mugabe isho bari babonye kizuka rya Kristo cyabahaye ibyizigiro bishasha. Haleluya. Je kugira wari waracitse intege, mugabo ibyizigiro bishasha biriko biraza ngo komereza aho nyene. Muri ibyo byizigiro bishasha agasuzuguro kagomba gatembagara, isubizo cyawe kigomba giseruke. Amen. Haleluya. Isezerano ryawe ugomba ugire gute uginjiremo. Ndumva hari abantu bamaze iminsi 10, ndumva hari n'abafite iminsi irenga 10 bariko barasenga binginga Imana ati tukubone Mana. 2024 twakubonye nkuko wari wabitubwiye, ariko 2025 tukubone. Umviriza,
urangije ukwezi kwa mbere wasenze wihanganye wumiye ku Mana ni wowe aje guhera ko kugira ngo winjirane ntaye muri Fevrier. Amen. Si wowe bari kuramuhamagara muri janvier no muri 2025 ni wowe aje guhera ko kugira ngo muri Fevrier 2025 winjirane ntahe winjirane intsinzi agasuzuguro gatembagaye aca hazi intsinzi aca hazi icyubahiro. Ndiko ndamubona Dawidi bamusuzuguye ngo ni nyene udutama ngo numwongere udutama hariya bati jewe nokuraho agasuzuguro ku Israeli. Haleluya. Bati wewe wa mwana wejo ati je ndi umwana naragwanije idubu n'intambwe byantwaye imyagazi ndayivyaka nyereka umwami gusa sinyire ko ngiye ndi muri autorisation approuvé urabe ko ntabikora. Haleluya. Amen. Yaremeye urugamba runesha yinjira mu ntsinzi ngo gasuzuguro kagoriyati kagize gute katembagaye. Haleluya. Asharashikirizwa ubwami aba n'umukuru w'umwami. Dawidi nguyo abaravuye mu gasuzuguro k'umwungere w'udutama hariya mu ishamba. Imana idufashe cyane. Uno munsi ni wewe niko ndabwira. Haleluya. Uno munsi ni wewe niko ndagira gute niko ndabwira. Yantumye ngo ndakubwire ngo araje gutembagaza agasuzuguro kari ku bugingo bwawe. Araje gutembagaza agasuzuguro kari mu muryango wawe. Araje gutembagaza agasuzuguro kari mu kazi kawe. Araje gutembagaza agasuzuguro kari mu rudandazwa rwawe. Ni wewe wadandaza uhomba abandi bose bakunguka umugabo wewe ukaguma ugira gute uhomba. Ndakubwira ngo araje kubishira ku iherezo. Amen. Amen. Araje kubishira ku iherezo kugira ngo ahahora agasuzuguro ahashira intahe. Kugira ngo ahahora agasuzuguro k'ubukene ahashira ubutunzi. Ahahora agasuzuguro k'ubugumba ahashira uruvyaro. Haleluya. Ahahora agasuzuguro k'ubushomeri ahashira akazi kandi ube patron. Ahahora agasuzuguro k'ikinyabwoba atajambo gifise uhagarare nka Petero. Haleluya. Petero yari kwa gasuzuguro kavuga ngo yari yemereye Yesu ko atazomwihakana mugabo aramwihakana kandi yamwihakanye asugerejwe n'inshoreke. Ibyo byakomeretse umutima wa Petero ariko ibyo yarabirengeye araduga mu cyumba cyo hejuru arasenga. Ibyo nyene ni Imana yamenye nibyo Yesu yamenaguye amuha ngwemu yaracara hagarara ashingira abantu bose yemeza abantu icyaha cyabo cyuko bishe Yesu. Arangije bose bumva ubwoba burabatekeye bati dukorike bati nimwihane. Haleluya. Nimwihane namwe isezerano bashike w'ibihumbi 3 bica birihana ako kanya. Umviriza nawe uwari yariswe ikinyabwoba uwari yariswe uwahemukiye Yesu ibitangaza by'Imana akoreshejwe. Haleluya. Nawe uno munsi bigiye guhinduka. Nawe ko wisonzesheje ko wasenze ko wababaye ukihangana ukwezi kwa mbere ukaba wari wumiye ku birenge bya Yesu ati basi ko nakubonye muri 2024 ngirira neza 2025 ndakubone. Araje kugira neza. Mubone muri Fevrier utangure gushinga intare. Amen. Rero nyemerera wewe wari ufise icyo witeze kuri uyu munsi urangize ukwezi. Haleluya. Amen. Ndagusengere wizeye neza ko agasuzuguro kawe kagomba gatembagara. Zamura ibiganza dusenge mbwira Imana ngo ibishike nk'uko bivuze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Harabari mu isezerano ryawe imyaka yarabaye myinshi bari mu gatengo bari mu gasuzuguro bari mu gakengerwe gateye ubwo ariko barakumiye ko barasenga baringinga barangije bari kumbagaza imbere yawe batanga n'ibimazi by'amashimwe. Mana wambwiye ngo uje gutembagaza agasuzuguro kuri bene abo. Uje gukuraho ubukene, uje gukuraho ubugumba, uje gukuraho ubwansi, uje gukuraho ubushomeri, uje gukuraho ibintu byose, amarira yo gutabwa, amarira yo guhemukirwa, amarira yo kuba mwibarabara. Ibyo byose uje kubihindura ubusa maze wubake wubake igicaniro cy'ubwiza kuri bene abo. Wubake igicaniro cy'icyubahiro kuri bene iyo miryango. Wubake igicaniro cy'umusesekara kuri iyo miryango. Ore ko sayire bo
busabuko. Yesu ngo waje kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busagutse. Ndavuze ngo babene data, aba bavyeyi, izi nshuti, aba bana, imisore, izi nkumi, iyi miryango ariko baraboroga, bashitse kw'iri sezerano uko wambwiye. Iri jambo n'iryambara umubiri ribakorere n'izina rya Yesu. Uko muri Zaburi havuga ngo warungitse ijambo kugira ngo bakize. None bakize papa, kize uyu mugabo, kize uyu mugore, kize uyu musore, kize iyi nkumi, kize uyu mwana, kize uyu mushomeri atagira akazi, umuhindure umupatro, kize uyu mugore yahora ari ngumba, umuhindure nyina w'abana benshi. Ore kosayire boboside. Kiza mana, hindura ibihe, hindura amazina, hindura amazina y'abakwizeye. Warabikoreye intumwa ziranezerwa, warabikoreye intumwa zivugishwa mu zindi ndimi. Abantu bose barabazanya ngo mbega ibi n'ibiki. Ndakwinginze ngo abazobona baze babazanye ngo mbega ibi n'ibiki. Abazobona ibitangazo babakoreye baze bumigwe batangare mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ko bari n'isezerano bihanganye ntibihebure ngo bakuveko, bakaguma ku gicaniro, bakaguma mu masengesho, bakaguma mu kwisonzesha. Navuze ngo byose Satani yari yarabavuze ko byose bitembagare mu izina rya Yesu, nk'uko Yeriko yatembagaye mu izina rya Yesu, nk'uko Yeriko yatembagaye Abisirayeli bakinjira mu isezerano ryabo, kandi nk'uko Dagoni yatembagaye imbere y'isezerano y'isanduku ry'isezerano ry'Uhoraho. Haleluya. Kuko ataho byakabaye ngo Dagoni n'isanduku y'isezerano y'Imana bibane. Wamuvunye umutwe, umuvuna amaguru, umuvuna amaboko, umuvuni mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo na Goliyati yari imbere ya Dawidi, natembe kano kanya nyene mu izina rya Yesu. Urakoze, hasigaye abana bawe ubinjize mu mugisha. Isezerano ryabo risohore, bazoguhimbaza, bazogutanga ibimaze by'amashimwe, bazokuririmbira, bazokuvuga hose, bazovuga Imana babonye yabakuye mu bigeragezo, yabakuye mu gasuzuguro, ikabambika icubahiro. Kandi ibyo byose ntaba ari twebwe, ubikorere kwihesha icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niye gusengera wewe uvuga ngo nawe urashaka gukugwa mu gasuzuguro, ariko ukaba utarakira Yesu Kristo. Iryo sezerano ryaje ku ntumwa nk'uko bari bafite isezerano na Yesu. Nawe utinjiye mu bafise isezerano na Yesu byo kugora ingene ugira isho witeze, ariko no munsi naho nyene birashoboka ko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugasha nawe winjizwa mu barindiriye amasezerano, mu baje gutembagarizwa agasuzuguro nawe ukajamo. Aho uri nawe ufukame, uzamura amaboko yawe uvuge ngo Mwami Yesu, ndatahuye yuko ntari mu masezerano yawe, ataco no kwitega ngo ndakironke. None ndagusabye babarira, winjire mu bugingo bwawe, unyemerere umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, buhinduke busha, ibya kera byose byibagirana, maze uhereye uno munsi nanje nitege gutembagarizwa agasuzuguro nk'abandi bose. Urakoze kunyemerera kwinjira mu muryango w'abana bawe, kwinjira mu muryango w'abaraganwa nawe, abafise amasezerano bagiye kwitega gushikamo. Urakoze kubinkoreye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka musengere. Data mwiza, mu izina rya Yesu, n'aba nabo bahejije kwakira agakiza, bahejije kuba abakristo, ndabinjije mu muryango w'abategereje gutembagarirwa agasuzuguro mu izina rya Yesu. Binjire mu ntsinzi idasanzwe, baze bavuga Imana babonye. Urakoze kuko uyu amazina yabo mu gitabo c'abapfuye, ukabashira mu gitabo c'abazima. Ukuye amazina yabo mu gitabo c'urubanza, ubibashize mu gitabo c'abari muri Yesu. Ujambo ryawe rivuga ngo bari muri Yesu nta rubanza ruri kuri bo. Urakoze ko nawe bagiye kubona imigisha n'imihezagiro hamwe no gutembagarizwa agasuzuguro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turagukeje, urahije kuba umukristo, urahije kuba umukizwa. Uhereye ubu wewe yaragiye guhora kuyobora mu ntambuko zawe zose. Uzohora uvuga bya bindi wahora uvuga, uzohora urahira kwa kundi wahora urahira, uzohora unywera hamwe wahora unywera. Abagenzi bawe bagiye guhinduka. Cyo tugusabye no kurondera ishengero ryigisha Kristo w'ukuri, rikavuga ijambo ry'Imana ry'ukuri,
akaba ari ryo winjiramo ririmo abakozi b'Imana b'ukuri kugira ngo bagufashe muri iyi ntambuko y'urugendo utanguye. Nibyakugora urahamagara ku nimero 79 990 177 umwungere Yves agufashe, canke 271 661 641 umwungere Swavisi azogufasha. Ibisigaye Imana izobane nawe igufashe, tuze duhurire mu rugendo, tuze duhurire mu ijuru. Tugiye kurangiza mpezagira abantu bose bifatanije natwe muri kino gikorane. Imana ibaho umugisha mwinshi. Amen. N'abatari hano bakaba badukurikiranye ku rubuga, namwe Imana ibaho umugisha. Amen. Turanezerewe ko agasuzuguro mwagendeye mu gihe kinini gatembagaye mu izina rya Yesu. Amen. Kandi turanabakeye. Amen. Agasuzuguro gatembagaye haza icyubahiro, haza amavuta masha, haza ubwiza busha. Haleluya. Stati zirahinduka, Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kubabona bahora bagenda n'amaguru mugonda gatoki, mugiye gutanga lift muha abandi uko izanyu zibashikiriye. Tugiye kubabona bahora n'abashomeri, mugiye kuba abapatro mwangaje abandi bakozi. Haleluya. Tugiye kubona abandi baratawe ngo nimugire abavyeyi mufise abandi bana benshi murera. Haleluya. Tugiye kubona muri make umuntu wese yarafise ikibazo yararose inyishu, asigaye yambara akabegwa, asobeka agashira ku isentiri ikamufata neza. Yambara ikanzu ikamushikira ikamufata neza, akanezerwa ati nzovuga Imana nabonye. Amashimwe rero muze muyibuke ko akwiye kuba ku Mana gusumba kuba ku bantu. Tugiye kurangiza namwe tubahezagira, ahasigaye muze mugire iki indwi nziza. Tugiye kwinjira mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwa kabiri kuratanguye, mugiye kukwinjiramwo. Imana ibahezagire, ibahe imigisha y'ukwezi kwa kabiri. Haleluya. Ko mugira ubuntu mukaba mutanguranye n'umunsi wa mbere ibintu bimeze neza. Muri Fevrier kuri iyi tarike nziza yewe ga ya kabiri, ibisigaye byose bizogende neza. Tuze turangize ukwezi kwa kabiri dufise amashimwe, dutangura no kwa gatatu twizigiye ko yaduhaye mu kwa kabiri ari igiye kutwongera no mu kwezi kwa gatatu. Reka dusenge. Data mwiza mu izina rya Yesu, turaheza ikoraniro ryose ryari ryitavye, abari hano n'abadukurikirana mu izina rya Yesu Kristo live alinye, mubahezagire. Turagushimiye ko utembagaje agasuzuguro kari ku buzima bwabo. Turagushimiye ko wubatse igicaniro cy'icubahiro, igicaniro cy'ubwiza, igicaniro cy'ubutunzi bwawe, igicaniro cyo kugirirwa neza nawe, kizohora cyama kibashika ko buri munsi nk'uko Abisirayeli wahora bagaburira ibyo bafungura ku munsi ku munsi, nabo bakaba batazosonza ukundi, bakaba batazongera gusuzugura ukundi, ariko uhereye ubu bazova mu cyubahiro binjira mu kindi cyubahiro, bazova mu bwiza bongera baduga mu bundi bwiza. Urabana nabo, mwe muyera barinda gusubira inyuma, mwe muyera barinda kunyerera mu byo bacitura, ariko buri munsi bazame bahora imbere yawe banezerewe. Urakoze kubagiriye neza kandi ubazitiriye Satani ntazofuhira imigisha yabo. Turugaje inzira zose yocamo ngo abatere kugira ngo abace imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rivuga ngo uhoraho yamateramiye abamwizigiye akabarinda, ngo kandi abamarayika bashagaje impande n'impande z'abamwubaha kugira ngo babagwanirire. Mu nzitiro z'abagororotsi uzihoza kw'amaso umurango nijoro, ntusinzira kandi ntuhunyiza. Ndagushimiye ko ugiye kubibakorera uhereye uno munsi n'ibihe bitazoshira. Mu miryango yabo ubuzima bugiye guhinduka, mu buzi bwabo ubuzima bugiye guhinduka, mu gisagara no mu gihugu ubuzima bugiye guhinduka. Nta wundi yari gukora ibyo atari wowe Kristo, kuko ari wewe maître d'état uhindura ibihe. Abari mu marira ukabashira mu munezero, abari baratawe ukabagira abankundwakazi, abari mu buzima bubi ukabagira abami n'abamikazi n'abaherezi, kuko ari ryo sezerano. Urakoze kusezeranya ushitsa kandi utegetse bikoreka. Kubidukoreye twese abari hano tukaba dutashe tunezerewe igitangaza ukoze. Bigende bimenyekane mu mahanga yose ingene Yesu ugira neza, ingene uri nyishu y'ibibazo byose, ingene uruhurira abarushe bose, ingene ata muntu n'umwe yo guhunga, ariko bose bokuza ko n'iyi saha ugiteza amaboko ngo bagirire neza. Urakoze
ko ubikoreye kwihesha icyubahiro. Amashimwe icyubahiro n'inganji byose nibi byawe ubu nibe bidashira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, mujana amahoro y'Imana. Gira mugenzi wawe uko agasuzuguro kamaze gutembagara ugiye kuva mu bwiza winjira mu bundi bwiza. Agasuzuguro kamaze gutembagara ugiye kuva mu bwiza winjira mu bundi bwiza. Shalom. Shalom.